Icanyuma rero tugomba turabire hamwe imbere yo kurangiza, none twokwikingira gute izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondo. Iki kintu rero c'est très important, kirakenewe cyane gose. Mbega twokwikingira gute izo ndwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka? Inimero ya mbere y'ingene twozikingira tubashikiriza ngaha mu kiganiro yaga muganga cuno munsi, ni kuvuga ngo abatarubaka izabo tubahanura ko bokwirinda imibonano mpuzabitsina imbere y'uko bubaka izabo, kubera umuntu atarubaka urwiwe arangwa imibonano mpuzabitsina, uyu munsi aryamana n'uyu, ejo akaryamana n'ujya, hirya y'ejo akaryamana n'uriya, ugaca usanga iyo migera canke izo ndwara zo mu bihimba by'irondoka habayeho guhererekanwa kwazo hagati y'abantu benshi, kubera yuko ba bantu bubatse, nkavuga ngo ndafise isoko ryanje mvomamwo amazi, ndafise ahantu iwanje, ndafise novuga ngo icibare canje, umwe wese novuga ngo ahubwo asoroma aho ageze. Kubera yuko rero umwe wese asoroma aho ageze, hacabaho guhanahana imigera hagati y'abantu benshi. Abatarubaka rero twokwingira gute indwara zo mu bihimba by'irondoka? Ica mbere gikomeye gose tubahanura nuko mworeka kurangura imibonano mpuzabitsina mutarubaka izanyu, kugira ngo habeho kudahererekana imigera hagati y'abantu benshi. Hanyuma ica kabiri, abimirije kubaka izabo, mbega nabo bokwirinda gute izi ndwara? Ni ukuvuga abimirije kubaka izabo nabo tubahanura yuko bobanza kwipimisha. Urumva tuvuye muri ya nimero ya mbere, umuntu wese atubatse yakoze ikintu cyo kwirinda imibonano mpuzabitsina kubera ko atubatse, hanyuma none agomba yubake. Imbere yuko yubaka rero tumuhanura kubanza kwipimisha kwa muganga hamwe n'uwo bagomba kubakana, hanyuma bakaraba yuko atandwara zo mu bihimba by'irondoka bagwaye. Basanze hariho umwe muri bo azigwaye canke bose bazigwaye, ariko hakaba hari indwara zikira zikaba arizo bagwaye, umwe muri bo arazigwaye izikira canke bose barazigwaye mbwa bagwaye izikira, muri zimwe twadondagura chlamydiose, gonore, syphilis, trichomonaze hamwe na nizina nyine chlamydiose, gonore, syphilis na trichomonaze. Abo bantu rero bapimwe bagasanga izo ndwara zirahari, baca bazivurwa canke acazivurwa agakira uwo muntu azigwaye canke bose mba bazigwaye, hanyuma bagaca babona kubakana urugo rwabo. Nimba naho bibonetse kumwe muri bo agwaye izidakira, aho naho haca hafatwa ingingo ibereye. Ingingo ibereye nayo ishobora kuba iyi, hashobora kubaho iyo guca bahagarika ubukomeye agaca abandanya akarondera uwundi akomeye kugira ngo ntiyite kuri songoye kw'icumu aribona. Hanyuma kandi iyindi ngingo ibereye bivanye no kumvikana kwabo, ihava yitwa ingingo ibereye, wa wundi akomeye niyavuga ati jewe urukundanye rurajana nta ngorane tuzokwibanira. Igihe kimwe nari mu ishuri rero aho rya teoloji, muga ntibyakunze ko ndaribandanya kubera ko hace hitamwo ibindi byo muri kaminuza nizemwo, hanyuma canda abana ndabihagarika. Muga mu byo twari tumaze kwiga batuzaniye témoignage y'abazungu bari aho babana nyene muri Amerika. Umugabo niwe ataragwaye, umugore nawe yaragwaye, ariko umugabo yaremeye kubakana n'umugore agwaye umugera wa sida kandi asanzwe abizi. Mugabo yigishwa ingene baca babana, ingene ashobora kuvyitwaramwo, ingene bazohora barangura imibonano mpuzabitsina n'ibindi, ariko mugabo ivyo sivyo tuje kwigisha. Nagomba kuvuga yuko ingingo ibereye ishobora kuba iyo kwemera kwiyahura, avuga ati jewe ndamwihebeye turajanye, hanyuma ninazigwara nanje nta kundi, canke nimba bikunda ko umuntu akwepa kubera nk'ivyo vy'umugera wa sida
hariho amamanevre amwe mugabo urumva n'ubundi yuko ubusanzwe uri ku munwa wone uvuga ngo w'urupfu canke se w'icobo hari ingene ushobora gukwepa ngo mugashobora kubana mugabo ntiwandure ingene muhuza ibitsina n'ibindi vyinshi sivyo twigisha uno munsi ngira ngo bibaye ngombwa tuzovyigisha mu kindi kiganiro kuko navyo turabizi teorikuma. None rero ingingo ibera ishoboye kuba guhitamwo guhebana canke se kubandanya urugendo nimba ukomeye agize nahisemwo ko urukundanye rujana. Ikintu ca gatatu naco mbega twokwirinda gute rero izi ndwara, ni ukuvuga ngo abubakanye tubahanura rero yuko birinda kurenga ibigo. Wa mugani uvuga ngo indya y'umwe n'ishano, ikintu umuntu arya ari umwe kigenewe umwe n'ishano, canke ngo vyanavuga ngo umwonga umwe wonze inyoni. Iyo migani ni imigani ipfuye. Hagati y'abubakanye tubahanura yuko birinda kurenga ibigo, bakirinda kuvuga ngo indya y'umwe n'ishano, bakirinda kuvuga ngo umwonga umwe wonze inyoni, bakirinda mbere no kuvuga n'ibindi kumwe nk'umuntu bavuga ngo vyandi bavuga ngo umugabo n'uburyo utwiwe n'utw'abandi nyene nk'ibyo. Iyo migani tuhanura kuyirinda, mukirinda kurenga ibigo. Hanyuma ikindi naco ciyongera ku bantu bubakanye tubahanura ni icuko bokwipimisha nubwo babana kandi mu bwizigirwa batarenga ibigo. Bakwiye kuza baripimisha n'imiburiburi, bakipimisha rimwe mu mwaka. Abo bikundiye uburyo butagoye bo bokwipimisha kabiri mu mwaka, bakaraba ko atangwara atamigera boba banduye, wanashaka ikira ariko mugabo ugasanga ayanduye muri ya matwarete twavuga, nk'umukenyezi aragiye yanduye muri toilette, baravyumva nawe acaha ko umugabo wiwe. Naho abo bantu batarenga ibigo birashoboka cyane ko bashobora kugwara habayeho umwe muri abo babiri avyandura ahandi. Nico gituma kwipimisha ni nkenerwa kugira ngo umuntu amenye amagara y'uko yifashe. Twebwe no muri bino bihugu vyacu navuga ngo bikiri kure mu nzira y'amajambere, usanga umuntu aja kwivuza ari uko nyene vyahuraguye, ariko abandi abafise uburyo bashaka kuvuga ati n'imiburiburi rimwe mu mwaka ngire controle y'ubuzima bwanjye ndabe ingene umeze. Murazi ko n'ibindi vy'amapikipiki canke n'imiduga baba ngo controle technique, ugasanga uba oblige canke se biba ngombwa yuko ugenda kugirisha controle kugira ngo barabe yuko icuma cawe ingendeshwa yawe imeze neza. Ubugira kane rero duhanurira abantu mu kwirinda izi ndwara zo mu bihimba vy'irondoka yuko bokwitwararika cane rwose isuku ry'akazu ka surwumwe, kuko twabonye yuko akazu ka surwumwe kariko karakora ibara mu ngo nyinshi mu bantu benshi banashaka batagendera mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ariko mugabo bakandura izo ndwara zo mu bihimba vy'irondoka mu kazu ka surwumwe. None rero umuntu akwiye kwitwararika akazu ka surwumwe, yaba umugabo canke umugore. Naho n'abagabo data wanje twavuga ngo bobo n'ivyuma vy'indege ntibandura uyu mugera aho vyovyo, ibihimba vyabo vy'irondoka birapfunga, ntibipfa kurekura, hari bariyeri ntibipfa kwemerera akantu kose gapfa kwinjira. Ariko nabo nyene ku neza yabo bubakanye, y'abana babo bashobora kuja muri ayo matwarete, abana babigeme babo canke naho bo n'ababanyi, umuntu wese yaba umugabo yaba umugore tumuhanurira kwitwararika isuku y'akazu ka surwumwe. Imbere yuko wituma mu kazu ka surwumwe, imbere yuko wihagarika mu kazu ka surwumwe, byari byiza ko umuntu mbere abanza agahoza n'isabune neza akanyukura akabona ko hasigaye hiradi, hanyuma agacabona kujayo. Bitagenze uko naho n'imiburiburi banza usukemwo amazi akwiye ku rugero rukwiye, ubone ko imigeri igiye ibizi vyarimwo n'ibicafu byose naho ubona umengo ntibiboneka, ariko mugabo burya umukoyo bashizeyo canke se bihagaritseyo haba harimwo imigera. Banza usukemwo amazi menshi bibanze bigende, hanyuma ubone kujamwo nawe witume wihagarike, hanyuma uhejeje n'ubundi sukamwo n'ayandi mazi, hanyuma umwe wese ageragera gutyo hoya
bizogabanya urugero rwo kwandura imigera y'indwara zo mu bihimba by'irondoka mu kazu ka surwumwe. Ubwa nyuma rero ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS rihanura abantu yuko rero ngo bosuzuma bakaraba yuko bacandazwe incanco zose zikwiye, ikirangamisi c'incanco ko gikwiye. Ni kubera iki? Ni kubera ko za ngwara twabona yuko zidakira ziri mu bwoko bw'amavirisi zirafise incanco. Ziriya zidakira nta wundi muti nta wundi buhinga, ni uko umuntu yicandagisha. Iyo wacandazwe ugategura urucanco rw'iyo ndwara, n'iyo uyigize rwa rucanco nirwo ruca rugirana, nirwo ruca ruseruka hanyuma rukahagukura. Nuko rero no kuraba yuko umuntu yagize amavaksin yose asabwa kwa muganga. Hanyuma rero mu kurangiza twovuga yuko hobaho n'ubundi buryo kumbure nimwagira ubushakashatsi, haravugwa n'izindi nzira nyinshi umuntu yokoresha kugira ngo bikunde ntiyandure imigera ya sida, ariko ubwo buryo twebwe mu kiganiro yaga muganga ntitwabwinjiyemo cyane, naho bwoba buhari naho bwoba buhaba. Nababwiye yuko hariho couple, hariho umugabo n'umugore bahisemwo kubakana, kandi umugabo wiwe azi yuko umugore wiwe agwaye, ahitamo kubakana n'uyu mugore kubera yuko yisunze yuko hariho ukuntu azogwazagwaza mugabo babane n'uwo akunda, yamukunze babane bubakane. Rero abo bantu baratanze témoignage, birashoboka, ariko mugabo urumva uri expose kubumva igifaransa, uri novuga ngo mu ahantu hatoroshe ushobora kubwirane umwanya wari wo wose ushobora gusanga utiriganya na gatoya waruguyemwo. None rero ubwo buryo bundi bwose kumbure musanzwe muzi tutavuzemwo ngaha, cyangwa ubwo muzorondera kuri internet no mu bitabo bazobabwira ingene umuntu ashobora kwikingiriza indwara, hariho ubwo muzosanga tutavuzemwo, mugabo atari kubera ko tutabuza, ahubwo ari kubera yuko kumbure twabwihojeje na cane cane nk'uburyo busasira indava icaha c'ubusambanyi usanga ari uburyo canke se bwerekana ko umuntu ashobora kwikingira kwandura iyo ndwara, mugabo ubwo buryo butitaye ku vy'uko umuntu aranguye imibonano mpuzabitsina mu buryo butari bwo, no ku muntu atari we, bitari bikenewe, bitari ngombwa, bitari novuga ngo no mu buryo bw'imyizerere. Kubera mu by'ukuri imbere yuko tuba abaganga turabakizwa, imbere yuko twumva inyigisho z'ikiganga, inyigisho ntungamagara, turafise n'ukwemera umuntu agendera. None rero mu by'ukuri hariho uburyo bumwe umuntu atagize natagiyemwo, ariko mugabo mushobora kurondera mu karonka. None rero twebwe mudushimira ivyo, abandi bavuze ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Rero ikiganiro yaga muganga cy'uyu munsi niho gigarukiye. Mu kurindira ikiganiro yaga muganga c'ubutaha, tubaye turabipfuriza amagara meza aho muherereye mu byanyu no mu banyu, kandi twipfuza yuko kumbure izi nyigisho uziravye kumva ziragufashije, ziguhaye ubumenyi, zikumenyesheje ibintu utaruzi, ntuzigungane, urabwira na mugenzi wawe azirabe, urazimupartaja, uzimuhe nawe azumvirize azikurikirane. Hanyuma kandi ko naryoherwa cyane habonetse ibibazo, muravuga ati jewe ari hano mwasiguye ukuntu mbega iyo bimeze gutya aho byogenda gute. Nitwasanga ari ikibazo kibangutse kwishura tuzocishura, ikizogorana naco tuzorondera n'abandi hirya no hino bashobora kudufasha kubirane kucishura, kubera nta muntu amenya byose. Twarigeze kubivuga yuko umuntu mbere ya kino kiganiro ubuzima butwemereye turacafise ibihe bitaradukundira ngo tubikore mu buryo tuvyipfuzamwo, ariko hazogera igihe mutazokwama mubona jewe jenyene, ahubwo tuzobarondera n'abandi baganga bize ibindi, tukarondera kuba nonosoye inyigisho ubuvuzi cyangwa se indwara z'abana, hanyuma tukamubashikiriza, akabashikiriza ku ndwara kanaka yoba kumbura ikaze cyane mu bana, abana bakunda kurwara, tukarondera ubizi indwara zo mu mutwe akatuganirira. Ibyo byose tuzobikora muri kazoza,
ubu ntibirakunda tubasha ko turakora ibyo twovuga ngo ni service minimum. Yego hari ibihe binovuga ngo bitoroshe bitaratwemerera yuko nyine twobikora neza muri ubwo buryo, ariko mugabo niyerekwa birahari, tuzobaronderera abatumire bize ibitandukanye ibi na biriya kugira ngo kumbure habeho kumviza n'abantu batandukanye mu bumenyi butandukanye mu bisata bitandukanye mu nzego zitandukanye, kandi bizogenda neza. None rero mu kurindira ibyo mube murihanganye, mube murakurikirana jewe nyene ibyo nzoba nabateguriye n'ibyo nzoba ndabashikiriza, hanyuma ibyo bihe ntibyakunda tuzobikora biri mu nteguro no mwiyerekwa ya kino kiganiro. Kino kiganiro ndagifise kuva muri za 2020 nkiri Zambia, niho byanjemo numva ko nkwiye kuzokora ikiganiro c'amagara y'abantu kugira ngo bike ashobora gushikira canke byinshi nshobora gushikira nshobore kuba no bisangiza abandi, unagiriwe buno buntu ntiga iri shure ry'ubuvuzi bw'amagara y'abantu. Nuko rero tubifurije amahoro n'umugisha n'amagara meza mu byanyu no mu banyu. Tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha. Mwari kumwe na jewe Jean Imana Irambona, sanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro kandi nkaba ari jewe sanzwe ndakibashikiriza. Mwakoze kudukurikirana naho ubutaha.